ndavuze ngo kaze muri ukwezi kwa 11 ukwezi uhoraho aguhaye amajambo y'ivyiza cyane bikumara umubabaro. Uhoraho arungikana amajambo akumara umubabaro mwijambo, mu gusenga, mu kurimbura, mu ndoto, kuri message WhatsApp, aho uronka message hose uronka amajambo akumara umubabaro, akorera ngo vya bindi vyakunze, akorera ngo vya bindi vyari bimeze nayo vyagenze neza. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu gitabo ca Zekariya, mu isezerano rya kera, Zekariya igice ca mbere, umurongo w'indwi gushika ku murongo wa 17. Zekariya igice ca mbere, umurongo w'indwi gushika ku wa 17, handitse ngo ku munsi wa 24 ukwezi kwa11 niko kwezi kwitwa Shebati mu mwaka ugira kabiri Dariyo ari ku ngoma, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido, yaruvugishwa n'Imana. Zekariya aravuga ati, mwijoro nagize nyambona umuntu agendera ku ifarasi y'akagajo ahagaze hagati y'ibiti by'imihadasi byo mu gasoko, kandi inyuma yiwe hari amafarasi y'utugajo nayo tunyomvyi n'ay'ibitare. Maze ndabaza nti, mugenzi, ibi ni biki? Umumarayika twavugana aranyishura ati, ndakubarira ivyo ari byo. Umurongo wa 10, maze wa wundi yarahagaze hagati y'imihadasi aravuga ati, abona abuhoraho yatumye kugendagenda mu isi yose. Bishura umumarayika w'Uhoraho yarahagaze hagati y'imihadasi bati, tugendagenze mu isi, kandi raba isi yose iratekereje ifise impore. Umumarayika w'Uhoraho araheza aravuga ati, ewe Uhoraho nyene ingabo, uzogeza ryari kutagira Yerusalemu kigongwe n'ibisagara vy'Ubuyuda ivyo warakiye iyi myaka yose uko ari 70? Umumarayika twavugana Uhoraho aramwisha amajambo meza amara umubabaro. Umurongo wa 14, nuko umumarayika twavugana arambariye ati, semerera uvuge utuko niko Uhoraho nyene ingabo agize ati, mfuhiye Yerusalemu ni Siyoni ifuhe ryinshi, kandi nshavuriye cane amahanga yidibamiye, kuko Yerusalemu nari mpashavuriye buhoro maze bo bakasonga. Nico gituma Uhoraho avuga ati, ngarukiye Yerusalemu nzanye imbabazi, ingoro yanje izohubakwa niko Uhoraho nyene ingabo agize, Yerusalemu hazogereshwa umugozi. Umurongo wa 17 ariho duhereza ko, subira usemerere utuko niko Uhoraho nyene ingabo agize, ngo ibisagara vyanje bizokongera kubogaboga ivyiza, Uhoraho azokongera kumara Isiyoni umubabaro, kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Imana ishimwe. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, ndavuze ngo kaze muri ukwezi kwa 11 ukwezi Uhoraho aguhaye amajambo y'ivyiza cane bikumara umubabaro. Ukwezi uwumva amajambo meza y'ivyiza bikumara umubabaro. Muri uyu mwaka ugwanagurwa mosozi, muri uku kwezi gusa no kuri mu mpera y'umwaka, usubire wumva amajambo y'ivyiza cane bikumara umubabaro. Aha Uhoraho ngo ibisagara vyanje bizokongera kubogaboga ivyiza. Uyu yaravuze ngo mbarira amajambo. Ku murongo wa 13, umumarayika twavugana Uhoraho amwishura amajambo meza amara umubabaro. Muri uku kwezi wumva amajambo akumara umubabaro. Uhoraho arungikana amajambo akumara umubabaro mwijambo, mu gusenga, mu kurimbura, mu ndoto, kuri message WhatsApp, aho uronka message hose uronka amajambo akumara umubabaro, akorera ngo vya bindi vyakunze, akorera ngo vya bindi vyari bimeze nayo vyagenze neza, ivyari bimeze neza vyagenze neza cane. Imana ishimwe cane. Ndakwifurije ukwezi kwiza, witege ufise ivyizigiro, ufise ukwizera yuko Uhoraho ari umwizigirwa, no kubikora azobikora. Ukwezi kwiza kuri wewe n'abawe, uragahezagirwa.